ikiza cya coronavirus cyateye kuva mwaka w'ibihumbi 2019 Bushinwa mu kwezi kw'icumi na kabiri, naho havuye n'akajya kazina ka COVID-19. Rero hariho ingingo zagiye zirafatwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS, aho mu kwezi kwa kabiri bavuga yuko ibihugu byose bigenda kwitegura kugira ngo bikingira bene gihugu ico kiza. N'Uburundi rero ntibwasigaye inyuma. Twebwe murazi ko twatanguye novuga dushira abantu bavuye hanze mu cyo twita quarantaine. Inaho mu kwezi kwa gatatu twaciye tubona abagwayi babiri ba mbere, abo nabo bakaba bari baje bava hanze, hanyuma twarabitayeho turabavura kandi tugira Imana barakira. Twarabandanije ico gikorwa gushika uvuga mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu. Muri aya mezi atatu rero hariho abagwayi twamaze kuronka bashika 190. Niho inyuma y'amatora intwaro nshasha irongowe n'icubahiro Evariste Ndayishimiye yashikiriza yuko hagiye kuba kampanye urugamba rwo kurwanya coronavirus mu Burundi yitiriye ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus. Twaciye dushiraho rero ibisabwa ko twamaze kubona ko abo 190 twari dufise ubwa mbere mu mezi atatu ya mbere kuva mu kwa gatatu gushika mu kwa gatandatu bava mu gisagara ca Bujumbura ahanini. Twaciye tubona yuko akazi ko kuvura bene gihugu gatezwa kubandanya bose mu gihugu. Dushiraho amasite atatu mu raruko hagati mu gisagara no mu manuko kugira ngo abene gihugu bose ntibace baja kwipimisha mu mavuriro, byotuma abaganga badashobora kwitaho izindi ndwara zisanzwe zibangamiye amagara y'abene gihugu. Twarabandanje rero ukwezi kwa mbere turakorera ngahe Bujumbura, turaronka abagwayi atari bake, turabashira ku miti. Hanyuma mu nyuma tuti reka tuje na ruguru, aho twajanye ubuhinga bwo gupima no kuvura ruguru mu ntara zose. Gushika no munsi rero mu ntara zose barashobora gupima kandi bakavura coronavirus. Muti none uno munsi ibiharuro mufise bimeze gute? Ibiharuro dufise nuko kuva umugambi wo kurwanya coronavirus utanguye tumaze gupima abantu bashika 34,723 kuva ku mugwayi wa mbere twabonye. Ariko kuva urugamba rutanguye bitiriwe ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus tumaze gupima abantu bagira 32,106. Muri abo rero havuyemwo abagwayi bashika 283 gushika itariki 20 z'ukwicenda. Duteranje n'abambere baca ba 474. Turashima Imana rero yuko muri 474 462 bakize. Gushikure turacafise abantu 11 bari ku miti kandi nabamenyesha yuko nta numwe ari mu bitaro, bafata imiti ntibaremvye. Hanyuma muri abo twapimye muvunze neza twashiye gupima harimo twapimye hanyuma yitaba Imana. Muti none bigiye kubandanya gute? Icambere nuko dushima ko uyu mugambi uko mubibona wagize akamaro kanini, kuko turavye ingene yasanamu ingene abantu bagiye barafatwa n'ingene twagiye turabitaho, nuko twakoresheje ubuhinga. Shimira abahinga bo muri NSP, abaganga bo mu mavuriro atandukanye twakoranye, eka mbere no mushikiranganje umubujeje gutabara vyihutirwa iyo hateye ibiza vy'ingwara. Twakoze ku buryo hagize uwandura tuca turondera abantu bose bagiye hamwe kugira tubapime, hagize mu urwaye nawe nyene tumuvure. Murabona rero yuko tumaze hafi ukwezi mubona yuko umugera uko wagira atandukira mu gihugu uwe twasubiye
ku ntambwe ibereye, kuko murabona neza yuko isanamu yahindutse aho bari hirya no hino. Murabona yuko hariho n'intara zitafashwe n'uburere bw'ubuvuzi, ariko ubu murabona yuko abagwayi basigaye aho Muyinga, Makamba no ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Aba nabo n'abantu baba batashe bene wacu bahunguka. Harimo abavuye mu Rwanda, muri Tanzania no muri Tanzania, n'abaza bavuye mu bindi bihugu. Byumvikane ko ngaha hagati mu gihugu tubona yuko Imana yafashije iki kiza. Turavuga yuko gushika ubu kiri sous control, ariko si ukuvuga ko caheze, mwumve neza. Turavye naho ingene abagwayi bagiye bagabanuka, irya sanamu iratwereka neza ingene ibintu byifashe. Turavye ingene amateste, ibipimo byaba byinshi, muba twagenda tubona abagwayi ari bake. Aha naho ni kuva kampanye itangwe, mubona ko abagwayi baraduze baramanuka. Ubu tugaheze aho tumaze ukwezi ata muntu wungahe indani mu bo dupima ashika 3,000 ku munsi tubona yuko yanduye. Mugabo biraboneka yuko hanze y'igihugu, haba mu bihugu vyifise canke biri mu nzira y'amajambere, coronavirus iriko iraduga. Ari mu Burundi twashimira Imana yuko ukuboko kwayo kwagiye ku Burundi, kuko iyi sanamu si henshi iri mu bindi bihugu. Ubuhinga rero twakoresheje, ubuhinga bwa mbere n'ubw'Imana, nayo murazi yuko ica ku bantu, baba abaganga, abapima n'abandi, eka mbere n'abashoboye gusengera igihugu, kuko iyi sanamu iyo tuyetse amakungu baravuga bati n'igitangaro. Muti rero hagiye kubandanya dukora gute? Icambere nuko turiko turategura icegeranyo zoshikiriza nyiricyo mukuru w'igihugu yatanguje uwo mugambi, iyi kampanye ndakira sinandura kandi sinarukiza coronavirus, kuko dusigaje iminsi 10 kugira ngo urugamba rw'amezi 3 urangire. Rurangiye neza rero yuko hagati mu gihugu tubona yuko ibintu biri sous control. Bizoboneka yuko ashobora kuba umwe hariya nariya ashobora kuba yaranduye, nawe nyene tuzomuvura bifatiye ko turiko turashira ubuhinga mu mavuriro asanzwe, kugira ngo dukoranye n'abaremesha kiyago uwo babonye ko biketse ko iyo ngwara. Aha turavuga abafise ibimenyetso by'ubushuhe, inkorora, gutakaza intege. Ibyo bimenyetso tubibona hanini ku gituntu. Twariko turigisha rero muri NSP, twaratangiye kwigisha bajya bapima hagati mu gihugu mu mavuriro mato mato n'abaremesha kiyago, kugira ngo uwo bazobona afise ibyo bimenyetso bamurungike ku ivuriro, bamupime, bafate ibipimo bya coronavirus n'ivy'igituntu, kugira ngo barabe ko muri izo ngwara zibiri atayo bafise. Kuko uburyo bwo gupima hagati mu gihugu urahari, kandi n'imiti irahari, n'abahinga baravyize hagati mu gihugu. Hari umucamaza ati none ko bava hanze ko tubona ko tumaze kuronka abashika 35 baza bavuye hanze. Byumvikana yuko ababijejwe nibabona ko bikenewe ko imbere zuguruka, ko bamaze kubona ko hagati mu gihugu ibintu biri sous control, bizoca bisaba yuko ama equipe yo mu shiranganje akorera ku mbibe. Kuko turavye nko muri Kongo hari nje abantu bashika baciye mu Gatumba renga 10,000 ku munsi bava hanze. Bizoca bisaba yuko ko tubona ko hagati mu gihugu ikiza gisa n'ikiri maîtriser, abazova hanze tuza kumenya ingene tutifatamo, kugira ngo tubanaye dukingira bene gihugu babandanye bakora ibikorwa cy'iterambere. Ikindi naco nuko twabonye ko hariho ingingo nziza zafashwe nziza cyane, zatumye ahubwo abarundi bikingira kwandura coronavirus, mugabo bikingira n'izindi ndwara. Atwamenyesha yuko ingwara zifatira kw'isuku rike ry'iminwe
zizira zifatira ku bucafu, hano uvuga nka korera, ingwara zo guhema nabi zifatira mu bihimba by'ihemero, amagripe, inzoka zo mu nda byaragabanutse cyane. Ivyo rero novuga ko ari ikintu novuga ciza cyavuye ku ngingo twafashe zo kwirinda coronavirus, na cyane cyane kutaramukanya mu ntoki, gukaraba n'amazi meza n'isabune kenshi gashoboka. Ivyo rero byatumye twikingira izindi ndwara zafatira ku isuku rike. Ivyo rero tusaba yuko bizobandanya, naho tubona kwikikiza isa n'icya kiriko kiracureha ngaha mu Burundi. Ivyo bizobandanya kugira ngo twikingire n'izo ndwara. N'imigenzo myiza dusaba ko abarundi bobandanya gukaraba kenshi gashoboka, kutaramukanya mu minwe, kutagwana mu nda, kudakorora aho babonye hose no gucira aho babonye hose. Zirya ngingo zizobandanya naho ikiza ca coronavirus coba caheze kw'isi yose.